Ipantalo yajiva hanze yariyo umuhisi Tupac koze besha cyo kwibaza kumpenga ni black cameraman sinzi ubona no kubana no hasi hose kuva hasi kuduga biri muri 22Million ukuntu yambarira ukunda bigara mu juste nibaza ko atawundi muri bya bifisi kuko ndenganya cyo tujya mu vraiment yampoka aririmba kuko nahage nayinciye hajya nje ngaha bose bati ngo umuntu n'umuririmbyi je hageze ko nambara ndifunga cyane ndavyitondera cyane koze ayo nayo mbanguze ariko déplacement y'indege mpa umuntu abinze nace nigire biba byinshi ngo fate nko umuntu avuze ngo ngusuranisha vukinya mu butura akubwiye gutyo ngusuranisha vukinya mu butura no ibyo wo bivuga utaragiye nimba ufise umuriyoni ukawumpa ejo nkaguha umuriyoni n'ayandi hejuru y'inyungu koze mbavuga ati waramfashije umwaka wa 2020 uraheze sivyo ego nikiye gisanga wahuye nacyo mu mwaka wa 2020 cyagutwengeje gose mtamu abakoga benshi bandonde bashaka love ega bro je ndaharasara acha kona mbiri je no ku Rwanda gwana kandi ntibaze ngo abagabo babiri bomva imbe abagabo babiri ntibomva imbere haya bavuye kugwa gifisa King Fabulous niwe kizigenza ni mu byumve mwa bitogo sinkoresha nk'uwo mwana kiba mu bitoki yambika imipira kandi kigwa pifungo ya roke yatagaso koma mashi nk'umuhimbiri ntangana nirobo yanci kuva pinga kamiri prama na talent biratanduka bani kugucenga siretse tacha here we go you the open rindi bitoka dogo yimatongo dogo wacunga ibirago gandalo lax please komera mashi. Hello guys, ndabaramukije abarundi mwese muri ko muradukurikirana nka kubwira ati iyi ni Burundi TV muri kano kanyuri kumwe na Mr Captain Dollar Capital the voice killer. Yes, ndi hehe ndi mu gisagara cha Bujumbura, aha nyine mu gisagara cha Bujumbura nahantu hameze fresh hali very quality. Nakubwira ati uyu munsi ndakuzanira ibiki, uyu munsi ndakuzanira umuririmbyi yitwa Chickpeas. No umuririmbyi ameze fresh, no umuririmbyi acaruka, no umuririmbyi ariko arakora ibintu by'amateka hano mu gihugu cyacu Burundi. Yatanguye gufatisha natwe tuvuga ati nka Burundi TV reka tumwegere maze tumuhe microphone ashobore kutubwira bike mu bintu mu kazi kiwe, bike mu bintu biko birakogwa mu kazi kiwe, bike mutazi ekana byinshi mugiye kubimenya uyu munsi. Ni Mr Captain Dollar Capital the voice killer, nyuma ya kamera ni Juma Jukes. What up urambona neza gamuta? That's what's up man, let's go. We Chickpeas nkuko twabiye uyu munsi tuza kuyaga nawe turi mu gisagara cha Bujumbura guys. Yes, ni ibintu by'amateka muri game ya Buja Flavor, ni game itagase cyane guys. Yes, ni Mr Captain Dollar Capital the voice killer guys. Yes, mambo vipi bro? Uko fresh? Niko fresh sana. Umeze neza? Umeze bon. Unapoeshe? Yeah, thanks. Big up sana. Thanks sana. Asante sana mzee. Yes, nkuko nababwiye guys muri kano kanya yindi mu gisagara cha Bujumbura, muri kano kanya ni ibintu bimeze fresh. Yo Chickpeas, what's up? Good bro. Umeze neza gamutsa? Undo Chickpeas guys, umwe mu bajene bakora ibintu by'amateka, umwe mu bajene bagerageza gukora ibintu indimbo ziwe zikamenyekana eka bamuziko byinshi, afise utuntu turenze guys. Chickpeas, mambo vipi mzee? Burundi TV twamaze gushika man ya vipi sasa mse fresh bro musanga mu nata program turenganye twabona umustar ahantu utegerezwa kumuganiriza. Ni Burundi TV safi ariko sinabikunda vraiment koze mwaye konsaba mape pana kucamunza kumvumbura koze nayikunda ndayinjoyinga n'abantu turi kumwe umva mugaca mu ntama surprise. I don't like that. Burundi TV nta mipaka tugira guys, hano hose turashika mon pote. Bona so yes. Chickpeas ku bantu batamuzi, Chickpeas ninde? Oui, you know Chickpeas no umuraperi w'umurundi, umuraperi w'indero, umuririmbyi wa mbere yambarira amahera menshi. Umuririmbyi wa mbere yambarira amahera menshi. Aho si urashobora kutubwira ati iri koti rya wambariye ngahe gamutse? Sinovuga byinshi gusa cyo nakubwira ko Ipantalo yajiva hanze yariyo umuhisi Tupac koze besha cyo kwibaza kumpenga ni black kuba aho mutipe nkunda gutuma imizigo yanje Canada niwe yayiguririye umwana wiwe yari muri shop akayidandaza avuga ati Ipantalo ya Tupac umva kirayizana umva rero biri mu mahera menshi aho sindashobora kuba Nambariye cameraman sinzi ubona no kubana no hasi hose kuva hasi kuduga biri muri 22Million 22Million kweli ko tigazimbye sinzi ko ribona Chickpeas guys muri kano kanya kubwira ati ikoti giyo ryaramuzimvye cyane aho ubona yambariye 22Million. It's amazing. Mtama none byarakoroheye kuronka iyo noti yo kugura izo modu za 22Million. Je hageze ko nambara ndifunga cyane bro.
ndifunga cyane ndavyitondera cyane cause ayo nayo mbanguze ariko déplacement y'indege mpa umuntu abinze nace nigire biba byinshi. Yes. Ego ibintu bitatu Belly Clis umuririmbyi Belly Clis yishimira abandi badafise. Bon bitatu kuririmba neza. Ibindi bandi badafise kwambara ibintu bizimvye. Iste ndakunda na physically yani just kuko ndi muri quartier ndenganya abantu bashobora tumuvura no muririmbyi. Ego physically. Yeah, of course just ukunda bigaramo ukuntu yambarira ukunda bigaramo just nibaza ko atawundi muri ivyo bifise kuko ndenganya ashobora tujya kumuvura yampoka araririmba kuko nahage nayinciye hajya nje ngaha bose bati ngo umuntu n'umuririmbyi bashibayivuga just bacha bamenya. Yes, muri kano kanya ndi kumwe na Belly Clis ku bantu ari ubwa mbere bamubonye ndifuza ko bakorera akantu gato ico bita acapella kugira bavuga ati wow Belly Clis go. Yeah. Mbega uponda abanyarwanda ukabasaba collab mbega ni kukubesha dalasa murafise collab bakwandikira rap nguri best rap muri Kenya nahaji wanyu imatongo batarakumenya wari umuragizi ushoboye igishegu rapa yone yabandi wa gahungu level kugwa gifisa King Fabulous niwe kizigenza ni muvyumve mwabitogo sinkoresha nk'uwo mwana kiba mu bitoki yambika imipira kandi kigwa pifungo ya roke yategetse koma mashi nk'umuhimbiri ntangana nirobo yanci kuva pinga kamiri prama na talent biratanduka beni kugucenga siretse tacha here we go you the open nindi bitoka dogo yimatongo dogo wacunga ibirago gandalo lax please komera mashipere Chris waranyi biratumanye cyo first kuri rap ending devil next level. My God, guys, cameraman ndaona araryohewe cyane hariya anye Juma Jux anafurahi sana bro. Bali. Thank you. Urarenze bro. Thanks. Urarenze. Yeah. Prima office talent ariko umuntu yumvirije gose yumvamwo icyo rya Fabulous. Akahe kabanga karimo aho hagati. Bon, Fabulous is my big brother. Afite cyakoze muri about music yanje kandi no bagikora kiretse ko ubu dufitane akantu kakabazo mugandize ko kazohera koze yari amblotse mu misi yahera ariko nabonye yari amblokoroye yarandebloce just namwandikiye mbona aragize mbona ntishuye ariko ndabona ko message yazisomye ariko kare namwandikira ntizashika profile sinabona status sinabona ariko nazi ko biraza ejo canke ngeje ndashobora gusanga yanyishuye umva rero nkavuga ati bigende neza rero navuga ati ndamushimira hari hose cause yafise icyo yakoze muri kahise nubwo bitameze neza nibaza kabangaro nako kuko bafise icyo yamfashije muri music yanje kugira agatachi kuri we nibaza ko ari ibintu byumvikana kandi ari ibintu bitahuritse. Iyo ndirimbo igiye kuririmba numvisemwo amajambo ari kuravuga umutipe w'inyamatongo yahora aragira impene yahora urumva hari ibintu wavuze umuntu kandi numva ko ari umuririmbyi hano nyine yo barinde nta muririmbyi navuze umuntu avimatongo byo kuragira navyo navuze ati wari umuragizi ushoboye igishego just bisigura ko umuntu w'umuragizi cyangwa umuntu yabaye umuragizi no wavuga ibishego just ukumva umuntu akaratukana ibintu nk'umuntu ufate nk'umuntu akavuga ngo fate nk'umuntu avuze ngo ngusuranisha avuka inyamwibutura akubwiye gutyo ngusuranisha avuka inyamwibutura no ibyo wowe bivuga utaragiye biragoye gutahura ndibaza abariko baradukurikirana bakunda gukurikirana music hari abantu bakunda kuririmba ibintu nk'ivyo onye guys you know ego ariko sinzi gituma washoboye bisigura ko hari ibintu udashobora kuvuga utaragiye cyangwa utagize iki mugabo jeje sinabivuze ngo kubera iki nabivuze kubera nzi ariko bimeze hari ibintu by'ibishego bivuga abantu babaragize bro ariko ico kintu cyavuze muri ibintu yitwa B-Face on the floor cyaco numvise mu ndirimbo ya hari indirimbo yasohoye B-Face on the floor avuga gutyo onye n'indirimbo ya ndayibagiye gusa gatoya nimba yabivuze nibaza je so naririmbye abantu bavimatongo ne benshi abaririmbye bavimatongo ne benshi naza kwatari navuze gikuru natanze ubutumwa babwumve aha naho mvuga ati mbega upunda abanyarwanda ukabasaba collab navuze ati nje nirimo ariko ndatanga ubutumwa ku bantu bose sivyo nimba je mbiye ko ndimbwa ukabimbya ko ndimbwa bisiga ko udashobora kundondera sivyo kuko amaze kandi avaye ko urondera bifu no muntu cyangwa avaye ko tuko umuntu nuko ubuzi yuko udashobora kumurondera kandi niba shaka kumurondera umanzi kiyeskiza sivyo nega shawo ugenda kubwiye gutuka abantu ngo ntibashoboye amugacendo kabasaba collab kandi ubafukamira ngo makolabo bayigwaye numva ko baragasuzugura rero ni ubutumwa mba nicyo banashaka gutanga twirinde gutukana twirinde gufatana nabi kuko umuntu umufashe nabi ejo ukazomukenera sosanga ari wigira ikibazo bro usanga bigoye of course. Yes guys ndi kumwe na Belly Clis ni Mr Captain Dollar Capital the voice killer muri kano kanya ndi mu gisagara cya Bujumbura you know Belly Clis nibihe bintu bitigira bibura muri portemone ya Belly Clis amahera passport
urufunguruzo rw'inzu yanje na identity sometimes agenda itwara nubwo mba mfise passport ego passport ego identity ego byose ndabitwara kugira bishobore kunyorohera mufasha ingendo just ahantu ngiye hose bigende neza umutekano kurazi ko bikenewe hama urufunguruzo nacyo nshobora kurusiga kuko nta mugore ndarusigira kandi naco sinshobora kurusiga umuntu ari wese koze nkubuzi ibyo asigara apararanganya ntegeze umva kubijana kugira bigende neza ego mbwira ikintu kitakunezera ku batata bo hano BJ mtamu icyo kintu vraiment bagiye quelque chose bien juste sinkunda ukuntu bagira ama challenge abandi ba tester ibindi bihugu koze mu bantu batuma tudatera imbere n'abasto ba BJ bari ati good ushaka kumbya Ben Chris ko social gusohora indirimbo nka Salim hama ndonke challenge dufate nka desa challenge gusa dufise abasto beza ngaha bashika mu bihumbi n'ibihumbi siko nushaka kumbya ko umurivye kana kashaka gusohora indirimbo hama bagenda kugira ama challenge abantu bo hanze bande nabande ntiwe ndavuga mugaba kagira ama challenge kwa ama challenge ya Diamond Platinumz kwa ama challenge yandi sivyo byose ndabikunda kandi nibaza ko twese dukiye kubigwanya nibaza ko nivyo bintu bituma tudatera imbere kuko ama challenge abasobari mu bantu bakurikiranwa nabo nyene sivyo haba tipe baza kubatraga meme sina abastari bagenda kubatraga siyo bayakoze challenge yawe akahujya mu stari bazinanye akahundi muntu bazinanye abantu bakurikirana ama story y'abana ama status yabo nibaza ko bafise aho bishobora gushikana song mugihe bayagukora challenge meme mugihe ikore mu nyamahanga ari kateze imbere mu nyamahanga cyangwa mu Burundi akateze imbere mu nyamahanga nawe utari mu nyamahanga nibaza ko abantu baba badekona sana yabo badekonye cyane guys ndakubwiye ati turi kumwe na Belclis numwe mu baririmbyi wiba ariko barazanana ingufu cyane mu gihugu cyacu Burundi akubwiye ati indirimbo yiwe yagize challenge y'abakobwa Desa indirimbo yitwa gute Salima yagize challenge abigeme bagize challenge barabigeme Desa nikiye kintu Belclis atinya mu buzima bwiwe cyane kwicana cyane kwica canke just gukora ikintu cyose kibi koze ntacyo bimarira après ego ndazi nta muntu aba perfect but ndifuza ko umuntu wese ko ari karambona atambona mu ibintu bibi just ambona mu ibintu byiza just bagatu ya mutipe ari romantic ya mutipe ari no muhensambo ya mutipe nta magafe tumuzi ko just sine confidence ku bantu nimba ufise umuriyoni ukawumpa ejo nkaguha umuriyoni n'ayandi hejuru y'inyungu koze mbavuga ati waramfashije nimba tayo mfise cyangwa ndayafise nanje nkaguha tukizerana nivyo mba ndiko ndashaka pako mbo umuntu adafise confidence ku bantu nimpamvu nta just mu bintu byose bibi cyangwa ibintu byose byo tuma abantu bambana nabi I don't like yes watubwiye ko Nambariye 2 million ndifuza yuko 2 million gamane 22 million 22 million 22 million ndifuza yuko mbwira iyi Chanel wambaye ngaha anye yagutwaye amafaranga ngaha ivuze ni 4 million nabiguze byose isaha iyi bag ni Chanel 4 million byose guys iyi Chanel ni Chanel bag ni yisaha byamutwaye 4 millions uni Belclis yes brother yo ndifuza kumenya ni ibintu byinshi abantu bifuza kumenya kuri Belclis kuko umaze iminsi ukora trendinga mu ma réseaux sociaux umaze iminsi turiko turakubona cyane rero mpamvu nanje nashimye ati reka uyu munsi ndamuronde shobore kuyaga nawe uyu munsi umwaka wa 2020 uraheze sivyo ego nikiye gisanga wahuye nacyo mu mwaka wa 2020 cyagutwengeje gose mtama abakoga benshi bandondeye bashaka love nibo banyuzwa nico gisanga ntarimenyeye cyane bahora bandondera me babaye benshi sana Salima maze gusohoka nashoye kuronderwa n'abakoga bashika muri 20 abakobwa 20 ego bashaka love na Belclis ego byakiriye gute mtama bo nabonye ko ndiko ndakora ariko je sinatwawe na 6 na live kawushije bose na live nawe se ko bidakunda ko nawe nyume ngasa urukundo rwa hatari bari bafise kuri jo ahubwo bakunze Sixers because that why naciye mvuga ati hinge nzobahinyisha bose ntanwe ndishura ariko ndizeye yuko Belclis atubatse basi nubatse yeah nizihe ngeso udashobora guheba naho gira mariage kuririmba bro ariko singeso n'umwuga kurimba sinobiheba just reko nibaza ko ari ivyo kuririmba no bigumamwo ibintu byose byo mu muzika no bigumamwo just ibintu bya mwenoko yes fise awards y'umuririmbyi yakoze neza muri 2020 wi umwaka uraheze yes ndayiguhaye wewe yihandega muta Belclis Festival Rapper Belclis Festival Rapper ego hamwe hoboneka nk'uwitanze kuri P-Face on the floor jina ko no ya Belclis Festival Rapper ni wayikwiri P-Face ntayakwiri manene kuri kurambaza abandi nakubwiye je bono yiha uwo nzi yakoze neza gusomba abandi umwaka
Yes, ndi kumwe na Belly Chris muri kano kanya, ni Mr Captain Dollar Capital, nyuma ya kamera ni Juma Jux kama kawaida. Tugerageza gukora ibintu byose bitandukanye kuko turi muri East Africa. Belly Chris, unajua Kiswahili? Sometimes yene turavuga me ntabwo ko yakoze mu Burundi abantu bazi Kiswahili ni benshi, sivyo? Muganga ntabwo ari benshi sana gusumba bazi Kirundi. Yego Kiswahili ndakiza ariko sinkunda bakivuga, mashaka ko butumwa abantu bose bubashikira. Kuko n'abatazi Kiswahili n'abantu bari mu Burundi bazi Kiswahili, Kirundi baragitahura. Muganga abantu bazi Kirundi gusa igiswahili batagitahura. That's why mashaka ko abantu bose ndababwira Kirundi kugira bagitahure cyane. Sometimes ntabivuga mugabo vuba makesho mu interview mashaka ko abantu bose batahura. N'abanyokuru bahari ya ruguru ama interview ashikira za Muyinga n'ahandi. Bashaka ko bumva Justin nani. Nagombye icyo umuntu yashitse ko bakamenya ati umurivyi wa mbere w'umurapera kaze n'uyu Belly Chris, umurivyi wa mbere no Howard ni Belly Chris, just bavyeso bakabitahura muguvize mu Kiswahili bashaka guca bibacanga. Yes, Belly Chris, ni zihe ngeso umwigeme azanye muri kumuca muto kutanamusezeye boga? Turiko turajana nko kumubarabara, sivyo? Ku mahera yiwanje tugiye nko mu kabare par exemple, sivyo? Hama nkaguma mbona abantu hiya no hino tujana baguma gusifura. Atukaho simpagarara kandi aho kweri gusana cyane bloka na nimero chafuta ego bloka nene bro ndakubaza bamuhamagaye muri kumwe mutari kumwe naho none hamwe naho ugasangana umugenzi canke ni inshuti kuba inshuti ariko ntibagenda kuvuga dufitane programme bro, programme yanje irahera hamizo inshuti mukavugana kwa mufuma ntabibona ndabibonyeho ndahara sana ega bro je ndahara sana acha kona mbere je no kugwanda gwana kandi ntibaze ngo abagabo babiri bomva imbere, abagabo babiri ntibomva imbere ntibomva imbere je koko sinkunda ubuntu bw'ubuswa ukubita umuntu ukamukubita box ndakubita sana ariko mnakubonye bona umengo uri muto muto ariko ngaho indani mu koti ntuzi ikintu kiri nshaka ikintu kiri icyuma of course si ati na Bruce Lee yari muto muto ariko yakora je cyuma ntugira ndanage tariki mugingi uvuni ni tik tik. Yes, indirimbo y'umuririmbyi hano mu Burundi uvuga ati indirimbo kweri iyo nayikora jewe yari kuba ari indirimbo nziza cyane mu ndirimbo guhura nazo ngaha. Iyi ndirimbo iyo nayikora jewe Belly Chris yari gutoka gusumba yasohotse muri mwaka Master yani Fabulous yo iririmba wewe bon nubwo nari kugeza hajya yagejeje nari kumva nyene ko ndi fair nayo kuko n'indirimbo navuga ko yari hit sana, indirimbo ifise hano yashitse hanini kandi n'indirimbo n'ubikiri virus même si nuba daherutse gukora indirimbo cyashya nyinshi urabona ko indirimbo vraiment igifise ingufu ego nikiye kintu tutazi kuri Belly Chris ariko wifuza ko tukimenya twebwe? Bon juste nkibanga mva nikibazo no kwibaza amankisho. Belly Chris nuwahe muririmbyi wemera cyane muri rap? Ashobora kwishura wenyene Belly Chris Belly Chris guys, umutipe ariyemera ararenze parce que ukuntu mbona araberewe cyane kuva hasi gushika hejuru, akubwiye yuko yambariye 20 million. Guys, uri kuraraba ikirato ciwe, socks yiwe, ipantalo yiwe, yatubwiye yuko yavuye ipantalo yavuye hegamutse yagurishije umwana wa Tupac, yahora yambara Tupac. Iyi pantalo yahora yambara Tupac, umwana wa Tupac. Ipantalo zingana nko mu zeru kajyari mimi kera sana ya Tupac. Gusa rero ayipowesha yamaze gupfa, umupeti wacu agomba kudandaza ko yavuga ati niyo dandaza ikintu kizimvye yofuma niyo cyambara kizimvye yofuma kidandaza amara kayage tipe nabitumye acha biza. Yes, uni Belly Chris yari kumwe na Mr Captain Dollar Capital, the voice killer. Gira ikintu mbwiriye abantu bariko barakurikirana Burundi TV man. Bon, guhanza ntaravuga ico kintu, nashaka kwanza ndababwiye yuko umwaka je nakoze cyane. Ati gute nayo indirimbo yitwa Salima, ndarimba indirimbo yitwa Kibamba, ndarimba indirimbo yitwa Katika ndi kumwe no Pete ari hano. Pete nashaka shike ngaha bamubone. Pete yangu rero navuga ko iyo ndirimbo vraiment Katika indirimbo ifise amasanamu, sivyo? Nimba ifise amasanamu nibaza mamubone Papa. Tipene namuramukije ngaha. Ego. Witwa ndega muti? Bon, nitwa Theolix. Theolix. Yes sir. Ati nawe uri muririmbyi? Bo, je ndi muririmbyi w'Umurundi. Nawe wambariye ngahe kuva hasi gushika hejuru mu? Bo, simuze kuvuga ibe nambariye koko sivyiza. Ega wambaye ibintu bizimbutse, none woba wambaye ibintu bizimbutse mukavuga ibe.
benshi barabitinya akazona muri ivyo bajibe akama ngo sinambara ivyo nambari uba wambara 1500 amukavuga nibikunda Noreka muta wambara 1500 no nibaze uko ndengeye ntavyo navuze ego wambariye ngahe kuva gushika igituma natse kuvuga ibe nambarira nuko benshi bariko baranyumviriza canke bariko barandaba bashaka kuvuga ati naka aragara canke yifata kundi atarakabanga biragoye bro uyu mutipe kuva gushika hejuru yambaye 20 million 22 million warandenze ndiko ndagereranya navuga yuko no andi muri donc nibe ntoye cyane 50000 yes kuva hasi gushika hejuru kuva hasi gushika hejuru ariko montre sinayishizemo bo Chanel ariko ragutwingamze stile yiwe kugwa ni impeta yonyene iri muri 100000 y'amarundi listen nico gituma navuze ati yuko ntakunda kuvuga ibiye nambariye juste bamwe baratwenga abandi donc bagaponda sivyo niyo mpamvu ntakunze kuvuga ibiye nambariye ariko ngaha wambariye gusa 50 million sishobora kuvuga ko nambariye 1 million ariko ngaha gusa ni 5 unuba yuko acha ba 500000 yes nakubali sana mzee big up sana guys ni Mr Captain Dollar Capital nari kumwe na Belly Cliss hano onye yes ngakubwira ati gira subscribe kuri page yacu kano kuri channel yacu ya YouTube ni Burundi TV muri kano kanya kugira uzozura ronka ama news nkaya nyene nyuma ya kamera ni Juma Jux bro wambie wafanye subscribe kuri Burundi TV cyo kinazi ko ntazi no kukivuga gire subscribe hama mubigire fresh mutore ama links kuri ntuze Burundi TV mugende kwa Bear Chris Fest Rapper kuri YouTube mukora ama link mukora ama share just murabe indirimbo zanje zose ama interview yose muraza kuyabona muce mugana kuri Facebook yanje Bear Chris Fest Rapper muce kumpa ama idea ibintu mwabonye sai cyo nakosora bitagenda neza byose mubivuge gende fresh ya Belly Cliss hano mani sasa ukipigia hata Sami wewe unaona kama umevalia 22 million 100000 piga sana na after emission hana kimwe bisanzwe bizabari fresh ariko umenye ko umuntu ashobora kwambara amana menshi atagendanya ariko akaba ari mu mpuzu tuvugane bukiye ntibavyumve turavuga Yes guys, yari Mr Captain muko nababwiye nyuma ya kamera ni Juma Jux ukaba washimye kino kiganiro ukaba wifuza kwa mukurikirana biro biganiro ni hano nyene kuri Burundi TV nakubwira ati please gira like please ntiwibagire kugira comment kugira nshobore kumenya ati nkusori ibi ndekibi nkoribi ndekibi kugira ngume ndakuryoheye iminsi yose guys ndakubwiye ko ndi muri Capital yes do Bujumbura ndabakunda cyane ciao asante sana guys